Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu gihugu cy'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko yatsinze urugamba mu gisagara cya Mariupol mu gihugu cya Ukraine. Perezida Putin yatangaje uno munsi ku wa kane ko ico gisagara cyabohojwe inyuma y'uko cugarijwe n'inteko ziwe mu kiringo kigera ku mezi abiri. Ibyo naho inteko amajana n'amajana za Ukraine zinyuraganiye mu gice kirimo amahinguriro y'ico gisagara. Perezida Putin yabwiye umushikiranganji ajejwe kwivuna abanzi Sergio Shoigu ko yaheraheje urugamba rwiwe rwo guhabuza igisagara ca Mariupol. Yamukeje kuri iyo ntsinzi yiwe, akaba yamusavye gushikiriza ubwo butumwa inteko ziwe. Putin yatangaje ko atabona ko kwinjira muri ico gice inteko za Ukraine ziyugarijemwo bikenewe. Yasabye inteko z'igihugu ciwe kuzibira ako karere kose kugira ntihagire n'umwe ahasohoka. Ibyo bimuhaye akaryo ko gutangaza intsinzi ikomeye ya mbere y'inteko ziwe kuva zitujije mu buraruko bwa Ukraine mu kwezi guheze. Umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Oleksii yatangaje ko inteko z'Uburusiya zidashobora gufata ikibanza cya Azovstal kirimo amahinguriro ngo zaratakaje abantu batari bake. Amenyesha ko inteko zabo zibandanya kurwana. Reuters